bamwita Big Farious, CEO wa Bounty Boy. Inyuma y'agaciro amaze imisi arimwo biravugwa yuko biranugwanugwa yuko ashobora kuba yagiye gusohora indirimbo ya Kanovera. Indirimbo ishobora kuza iri different na ziriya ndirimbo zose musanzwe mumenyereye. Big Farious benshi muramuzi aho ku rubuga rwa Instagram ku musi w'ejo yarapostinze akavideo gato cyane yari yahawe ikaze aba bavuza imiduri inkembe eka n'izindi instrument mu kirundi kivuga gute cyane muri commentaire ngaho hama tuza kubandanya instrument rero z'ikirundi aho yari yabahaye ikaze muri studio ngo bibona yari yabahaye ikaze muri studio ya Bounty Boy kugira bamuremeshe gato bamuririmbire gato ibintu bigende neza cyane. Amakuru Jemfise ava ndani kabisa muri Bounty Boy ashobora kubavuga yuko indirimbo ishobora kuba igiye gusohora Big Farious ashobora kuba yagiye gusohora n'aba bakukuruki, ariko rero nta kuri kwinshi kw'inkuru kurimo, ariko uko tubibona nuko Big Farious abandanya agerageza kurondera icyo abarundi bakunda, icyo abantu bakunda. For example murabona yuko mu muziki cyangwa mu video agenda sohora umuntu agenda sora indirimbo uko bukeye uko bwije araraba situation avuga ati burakeye cyangwa birakeno yuko sora indirimbo imeze uko muribuka muri What's My Name indirimbo yavugishije abantu benshi cyane, Konzi ya Kikong indirimbo zavugishije abantu benshi cyane, murabizi ni indirimbo urumva we araraba akarega avuga ati birakene yuko mvyonga cyangwa mvyonga bamwe mu bantu reka ndabakore mu muhogo kugira ibintu umuziki uryohe arabishoye Big Farious. Ariko kandi Big Fizzo muramuzi muri wanajeshe kuva kera cyane n'abantu bari bazi gukora bass, ashobora gukora bass avuga ati iyi bass nuko ndashobora kuyikorerako, so good kabisa bisigura yuko rero numwe mariri ibyo bastar bahora araraba karira avuga ati birakene yuko dusohora indirimbo imeze uku bivanye n'ibihe turimwo. Okay nice. Ariko rero inye myidogo tuba dufise cyangwa twaronse kuba fan ba Big Farious kumbere twaronka kanya tuzomwegera tubimubaze neza myidogo y'aba fan biwe bamwe mu fans biwe barabaje ati Big Farious nivyo turazi kuri muri rivyo ukunda gusohora indirimbo bivanye na climat, bivanye na karere, bivanye n'ibihe tuba turimwo, kubera ko tarasohora indirimbo, kubera ko tarakubona usohora indirimbo ya coronavirus. Ariko nkuko mubibona Bounty Boy barasohora video kahimiriza abantu kwikingira corona n'ibindi. Iyo rero ni myidogo y'abafani biwe, ariko rero tukaba tutaramenya impamvu Big Farious maze ko Bounty Boy barafite studio indani ntituramenya impamvu batasohoye indirimbo ya corona, ariko kumbure ni mu planification yabo. Ariko rero uko bimeze biboneka yuko rero Big Farious agiye gusohora indirimbo shasha cyane iri mu mudiho w'ikirundi. Ego rivyo ubu nuburi nagakunza karirimbo vyata nagakunze sana.
arace mbona ingene Big Farious azogenda ashiramo nawe ibirungo vyiyogira ibintu bigende neza cyane. Mbega bashobora kuba bari ko baramuririmbira gusa kugira aryoherwe canke ni ama inspiration nyine ariko araraba ati mbega ninjiye ku unka kubituku birashobora kuza neza. Kishira komantira rero ngaho Das Big Farious arashobora guhura nino link ni kene kiganiro agasoma amakomantere yanyu arashobora kumufasha. Mbega murabona yuko byari biko yuko Big Farious ahindura kabisa imidiho aririmbe nkuko batama ariko araririmba cyangwa babona gute indirimbo nyene bamukubitire reflet hama akubite ama chorus bamukubitire chorus hama atemwama ama vina yiwe chini bari rap ni bari biki hama umudiho uryohe. Ini idea nziza cyane Big Farious kumbura ashobora kubaje nayo ibintu byiza cyane. Ariko rero twibutsa yuko Bounty Boy barafise project ndende cyane uyu mwaka. Zimwe mu project zabo rero bafise muri ibi bihe mukamuze ko turi mu kwezi kwiranda kwa Ramadan basa n'abahagaritse ibintu byose muri Bounty Boy byose bisa n'ivyahagaze byose nta show bari ko barakira nta music bari ko barasohora kumvo z'ukwezi kwiranda kwa Ramadan. Mukamuzi neza yuko muri Bounty Boy baririmbyi ni Double J Double Nenga Big Farious ari CEO Elise Boy harimwo na Dramatic Kiriku abana baririmbye ba Bounty Boy. Ariko rero mukamubizi yuko my god mukamuzi yuko abaririmbyi babiri muri Bounty Boy n'abamizilimo n'abayisilamu hariho Kiriku hamwe na Dramatic n'abayisilamu. Rero mu kububahiriza no kubahiriza amafungo yabo barashobora baci bahagarika ibintu byose baravuga ati rero turindire les musulmans bave mu mafungo hama tuzobananya activities zacu. Murabizi rero Ramadan itarinjira bari mu matuwa y'ibitiramu bitandukanye bahereye Ngozi Bounty Boy concert bari muri tour za bashabaja Igitega. Nyuma yaho basha bakubitira nyuma yaho bafise igiteramo mu Rumonge aho bazoremesha abarundi bose hajya hajya mu Rumonge ku musi we lady. Ni ibintu bizo bitoroshe, ni bizo bimeze neza cyane. Abantu bose rero murumva yuko ibintu bizo bimeze fresh. Hama rero tubamenyesha yuko izindi project bashobora kuba bafise tuzi warashima turindiranye gishika nuko Bounty Boy bafise indirimbo nyinshi cyane bashaka gusohora. Amakuru nkeje abantu bari kuri ndani cyane nuko Bounty Boy bafise ama clip mashasha menshi bashaka gusohora. Kiriku akile ashobora kuba gishaka gusohora indirimbo yiwe nshasha yaririmbanye na Big Fizzo. Indirimbo murayizi ndibaza indirimbo twarigize kuyishira ngaha barigize kuyiperforminga n'Ingozi. Performance yayo iri ngahanye kuri Isaac TV manuka hasi urashobora kubona iyo ndirimbo barimbanye ya Big Fizzo na Kiriku. Ariko kandi indirimbo rero ishobora kuzozana video. Amakuru dukesha abanindani bavuga yuko indirimbo ishobora kuzana video. Ishobora kuzana video. Ariko kandi siyo gusa barafise indirimbo yabo bari bose Kokota niyo Kokota voilà. Kokota niyo ndirimbo yabo bose Bounty Boy yose. Indirimbo rero izosohora izosubirira
Sugu. Ariko kandi nyuma yaho amakuru mfise nuko Bounty Boy kandi bafise song zabo nshasha nyinshi na Elise Boy vuba cyane ngo agiye gusohora indirimbo, ariko bose barindira ukwezi kwa Ramadan guhere hama bashobora nyama activity yabo. Shiraho komantire yawe ngaho tubwira ati ubona yuko Big Farious birakenewe yuko abane aririmba muri umudiho. Murashobora kuba ndazi kunyoteye cyane kumviriza ino ndirimbo ya Bounty Boy ya Big Farious naba batama ngaha. Reka ndabaha umwanya gato hama muyumvirize, hama mushire komantire yawe ngaho hasi tubwira ati bega birakenewe yuko Big Fizzo ahindura imidiho, aririmba muri imidiho nyene like tutamenyereye ikirere ikintu cyiza cyane. So nice, gira subscribe, like na share. My name is Isaac Classic. Stories zose zishangaha kuri Isaac TV utegereza kuzironka 24 hours. Lokinene chapa ilale. Reka ndagusigire ego nivyo ubono burihabwa umutima utagira urukundo ni nkamandetagira amashugwe. Haha Big Fizzo kama unasikia vise baba ingoma imetisha. Wejuma nibikikumenga uraryoye cyane. Hewe ntabyo warunze ndabibariwe umva ni mu gisho mu company yatugwita mu cyagakura cyitwa Amahoro Concert. Aho naho ni kumusubira yidi kuvisa ikenda gushika 12 ngo hazu bari bandi nabandi. Hewe cyagihanganye mu gutweza nka Ismail Gasore comedian hamwe na cyagihanganye mareresi nka Mugisha utibagiye na Isaac Classic Ali Ibn Daud hamwe na Ali Munawara mu ntara Makamba. None kwigira ni kwagusa umve ni kwagusa ukutse na mari 200 umwana nawe ni 1000 gusa. Hewe ndayafise. Hewe nyarukubira itike bataragutanga nini nakabijya karahari. Aisha Foundation izo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi. Yombega ivyiza we. Hewe Amahoro Concert izo bari fire. Ni fire pe.